uko biri kose urabona ko Landry promoter acha kuriya brother acha kuriya grand frère acha kuriya grand frère hanyuma no mise no mu gacere kubera ko ndi mu bibazo ndi mu bisanga urumva na fresh ndetse twanabonye stati nyinshi zitandukanye abana bariya inshuti abansi nabone bategezwa kuzishira kuko abansi aho bari uno munsi baranezerewe ariko siko biri bavuga ati hafi ikintu ariko impano ntivu. Yeah, exactement. Imana nizifa ko nakunda cyahema nkiri muzima. Yeah, nibaze neza yuko everything's gonna be all right. Okay. Na cyane cyane yo hari Imana. Bamaze kufunda subscribe kuri Top TV. Top TV yambe. Imwe. Okay, uko biri kose reka tugira ko nk'umujyi w'igisahira na cyane cyane muri gwa rukundo nyene ntituje gukora ikiganiro cy'umwanya muremure vyatari ahubwo tuzanye no kumenya ukuri. Hari benshi bagiye baranyandikira ama commentaire biba bivanye n'ivyo na postinze. Tubarize Landry bimeze gute na cyane cyane yuko bazi ko ari umu wanje bavuga ati yo na mabe abakobwa bari Oman abapapa bari Oman abahungu bari Oman abapapa n'abamama n'abakobwa n'inkumi bari mu bihugu bitandukanye byo kwisi za Canada za America za mu Bwongereza Australia Sweden France Belgique Chine India ndazi neza ko nshigikwa n'abantu benshi brother acha kuriya mzee nibisanzwe bimonye mujenye ne urazi ko yagufasha ayihangane turi kawaida mzee twigera tunanirwa asante sana Starboy imani guheza okay asante big shout out to my brother eka nsabe babazi ku bantu nuvuga basi nimba umwasi wiwanje tuje gushigikira Landry promoter waranashigikiye ndazi ko mubizi hari abantu baza kugaya kino kintu nkoze jewe abakunzi biwanje ndabaha agaciro kandi n'abantu nkunda cyane ndetse n'abakunzi biwanje hariho bamwe nakuye muri Hitop TV kandi bakora neza cyane barakurikirana ibiganiro bya Hitop TV yari Hitop TV ariko ubunye nimba warakoze subscribe kuri Hitop TV yonyene ndagusavye ugire subscribe kuri Hitop TV ucushira ku giharuro kimwe twigera tunanirwa asante sana Starboy imani guheza okay asante big shout out to my brother eka nsabe babazi ku bantu nuvuga basi nimba umwasi wiwanje tuje gushigikira Landry promoter waranashigikiye ndazi ko mubizi hari abantu baza kugaya kino kintu nkoze jewe abakunzi biwanje ndabaha agaciro kandi n'abantu nkunda cyane ndetse n'abakunzi biwanje hariho bamwe nakuye muri Hitop TV kandi bakora neza cyane barakurikirana ibiganiro bya Hitop TV yari Hitop TV ariko ubunye nimba warakoze subscribe kuri Hitop TV yonyene ndagusavye ugire subscribe kuri Hitop TV ucushira ku giharuro kimwe What fresh? Merezi vyema ngao vya 200. Ni boosting. Sivyo? Abahungu zetu turagivyema cyane. Nibi? Icyabi nica. Yeah. What's up? My name is Mr. Recorder, Mr. Meat, aka Angel de la Capitale, Mr. Kimararungu, Mr. Ububeshi, Mr. Love in Town n'ibindi biganiro byose bica kuri Star TV bivanye n'ibikorwa nakoze, bivanye n'ivyo nkora, nivyo bituma abantu banyita amazina. Kunyita Mr. Ububeshi niko hari ikiganiro cyitwa Ububeshi twashitse kwa Landry promoter umuvumbuzi kirumara mu muziki ni byinshi mwagiye muramwita bivanye n'ibikorwa akora yakoze byinshi ndetse no baracabikora. Ikibazo gihari ni ikihe umaze kumbona nka Starboy namaze gushika mu bwami bwa Hitop TV bisigura yuko hari kinzanye ni byinshi umaze imisi mwumva na cyane cyane ndabahamagarira bamwe mwakora subscribe kuri Hitop TV mugene mugire desabone mugire subscribe kuri Hitop TV 1 ucushira ku giharuro kimwe bisigura yuko ijya Hitop TV ya kera ubu unye ntigihari ntigikorera ko Landry promoter tuvuga yuko itagihari nimba ari umukunzi wa Landry promoter umuvumbuzi kirumara mu muziki wacu ndetse n'ibindi byinshi mwage muramwita bivanye na byinshi yakoze ndetse na jewe magaze ngaha bwuma kubera ko yarandinze abagwanyi yarandinze abarozi ari byinshi yamfashije navuze ati reka rero dushika ko benshi barabimbaza inbox cyamvuga ati reka dushike muhira iwiwe. Cameraman swend behind camera turi kumwe na dore nakwa duha amasana ameze neza cyane tumenyereye duce hariya ariko reka dukino nyene ugara izi portail nizo mu kibosi kwera ko ari mu kigobe nigure nutwema hajya twavuganye na Landry promoter mvuga ati reka ndagushikire nk'umuvandimwe dukore ikiganiro babakunzi bagukunda babandi bagukurikirana bamenye icyabaye qu'est-ce qui se passe ubwa mbere yahora yitwa Hitop TV gusa
ariko ubu ngubu ni Hitop TV 1 igiharuro kimwe bisigura yuko nimba warakoze subscribe hariya kuri Hitop TV genda uyikure ku cugenda kuri Hitop TV 1 ukore sabone niho ibikorwa bya bigiye guca turazi ko Landry akora byinshi bitandukanye amaze gufasha menshi batandukanye naho hari abapinga ariko abapinga nta kundi kukwera ko n'umwana w'Imana yararonse umugurisha kandi uwo yamugurishije ni muri bamwe yafashije ni muri bamwe yakijije byinshi bitandukanye ndetse n'ingwara bakama bari hafi yiwe rero reka ndakubwira ati gira umugenzi wewe nyene umugenzi wawe wa mbere abe wewe nyene twagiye Tony bino vyamamba biryoshe turashaka yuko dutera imbere turashaka yuko abarundi batera imbere canka abarundi kazi nimbura umurundi fasha umurundi wiwanyu nimbura umusabone wa Star TV andika Hitop TV 1 kugira tuje kumushyigikira Landry promoter nimba wakoze sabone kuri Hitop TV ya mbere jya kuri Hitop TV 1 abungu bavuga ngo se tuyagivye macane ntacyo ni nama yabiriye totodo usaba afisi cyabari ko ararondera umva biryoshye no vye na ucuvyiyumvamo sinamuvumbuye namubwiye ko nje kumurabwira dukorane Bebe. Mukozi. Basa bafashe ibikorwa. Sindamwita umukozi, akunda mwita umufadanya bikorwa. Bamwita hariya. Numustar murabona Landry promote. Urabona izi dread. Landry. Atukuyi mujambere ko yawo ku Landry. Mwite Landry akuye ku mubarza. Landry promote. Sasa. Mure buboro umuvumbuzi. Safi bro. Asante sana. Imbere yuko amakaribu nababwiye yuko Hitop TV eka tumaze tukora ikiganiro na tumaze nshatumaje Emery urabona ko ngahanditse Hitop TV uraza kora desabone ngaha ucugenda kuri Hitop TV 1 igiharo kimwe ucugira subscribe bisigura yuko nimba ari umusabone wa Hitop TV ata 1 iriko tugiye kuba umusabone wa Hitop TV 1 amajambo si menshi gashaba bivugira ya muhena ya muzana ya yavuge ariko man tuhari oya amajambo ni menshi cyane ariko wenda kuzi manzurike kuyiraba filime kwa Juju Yes bakunzi reba Star TV uko biri kose oya we no gukubita mutananirwa uko biri kose reka rero dushigikira abarundi biwacu na cyane cyane mushobora kwibaza ati bamwe narabonye ku matele zitandukanye bivanye n'amapost yageragira bivye ni vya bindi vyiwawe turabimenye kugira rero umenye ko atari vyiwiwe genda hajya kuri Hitop TV ya mbere ugire desabone ucugenda ugire sabone kuri Hitop TV uko biri kose urabona ko Landry promoter acha kuriya brother acha kuriya grand frère uko biri kose turi ngaho kugira dushigikirane waranshigikiye nico gituma nanjye ntashobora kuguta nico gituma nzoguma ngwana kugira ushobore kugera kuri gwa rugero warugeze ko ndetse unarurenge big brother bimeze gute bimeze fresh bro ndashima Imana uratubabarira tugusanzwe uvuye gukora akazi muri Black FM na cyane cyane ko hari usanzwe ufise kandi kazi merci beaucoup abadukurikirana kuri Star TV cyane kuri Hitop TV cyangwa Black FM niho batumye dushika ngaha tugeze kandi bangije no ngaha urumva narize yonja kuri Black FM ariko Imana yabikora uko biri kose kandi ndakubwira ati much congratulations mu kazi uri kurakora uko gakora fresh ni Star System ikiganiro kimeze neza cyane na cyane cyane mubandanya gutumiramo n'impano nyene zikiza kandi zifise impano zidasanzwe ado
Adobad umwana ameze neza cyane by the way reka tureke turaza kubijyamwe mu nyuma kandi no mise no mu gacere kubera ko handi mu bibazo ndi mu bisanga na fresh ndetse twanabonye stati nyinshi zitandukanye abana bariya inshuti abansi nabone bategezwa kuzishira kuko abansi aho bari no munsi baranezerewe ariko siko biri bavuga ati hafi ikintu ariko impano ntivu exactement impano nizifa ko nakunda cyahema nkiri muzima nibaze neza yuko everything's gonna be alright na cyane cyane iyo hari imana bamaze gufunda subscribe kuri Top TV ya mbere imwe uko biri kose reka tugira ko nk'umujyi w'igisahira na cyane cyane muri gwa rukundo nyene ntuje gukora ikiganiro cy'umwanya muremure vyatari ahubwo tuzanye no kumenya ukuri hari benshi bagiye baranyandikira amakomantere bivanye n'ivyo na postinze tubarize Landry bimeze gute na cyane cyane yuko bazi ko hari umu brother wanje avuga ati na base ariko nakubwiye ati igituma atari base nakubwiye kore de sabone hariya kuri Top TV ugire sabone kuri Top TV tubwire my big brother bimeze gute byatanguye gute na cyane cyane yuko nanjye natanguye kubibona kuri stati nuko nza kubimenya ndakwegera ndamenya bimwe ariko byinshi nza kubimenyera hano nibaze neza yuko iyo utari umuntu wanje kandi utari umuhungu wanje sinari gukomera ko dukwana ikiganiro kubera abana narindushe mvuye ukazi umva bunyibukije kandi bya Top TV mukuntera stress numa mu byashitse nk'ankari yasa nabi kandi hari byo muza gukata nka bijya bintu ndiko ndarayagisa mu byo kubikora mu kubera singumba yuko nabansi bacu babona kababaro turimo si byiza ariko nibaze neza yuko ikintu wubatse imyaka n'imyaka kubaka ikintu urara amajoro amatonda n'amajoro gwana ikintu gwanira ibiki n'ibiki urara utariye inzara gwanira ikintu mu nyuma bikarangira bidakunze yuko ugera aho wari wifuza kugera cyangwa utagira ku ndoto zawe nibaze neza ko kiba ari ikintu kibabaje cyane rero ikintu nyamukuru nshobora kuvuga kano kanya ni Top TV ntitukifise bivanye n'utubazo twagiye turaba twarahakinzwe tumaze kuba duhakinzwe bya mbere turagira ababishoboye nka bayane Artimer harimo abo bita ba Brand Smith ba Toussaint ba Kent P ariko cyane cyane wadufashije ari yani Artimer umwe mu abahinga dufise muri Top TV bwa mbere birakunda televiziyo iragaruka mu nyuma yaho twagumye duhakingwa tuguma tugeragezwa kenshi n'abana bariya ndetse abahinga bakagerageza kugira kano kanya rero muri bino bihe canke uno munsi niho vyasubira kuba rero abahinga bacu baragerageza batubwira ko bidakunda kumva zuko hari ibintu bimwe byamaze gucokoza by'amansense ya umuntu arubaka ikintu akacubaka afise ashaka kugera ariko bamwe urumva ko bagerageza gushiramo amagrenade kugira abasubize inyuma umuntu ariko mu gihe musubije umuntu inyuma mumenye yuko imana idasubira inyuma iguma ikora ni kuvuga yuko abafana abakobwa bari man abapapa bari man abahungu bari man abapapa n'abamama n'abakobwa n'inkumi bari mu bihugu bitandukanye byo kwisi za Canada za Amerika za mu Bwongereza Australia Sweden France Belgique Chine India ndazi neza ko nshigikwa n'abantu benshi brother acha kuriya mzee nibisanzwe bimenye mujenye ne urazi ko yagufasha umugo ayihangane turi kawaida mzee nibaze neza yuko ni bibazo by'ubuzima n'ingwano y'ubuzima ni bigeragezo ni urazi gituma ndi gukora mosozi kubera ko hari biganiro byinshi mwashize kuri Top TV hari amadepense menshi umuntu akoresha wibaza ukiraho nyene wibaza gukoresha amadepense menshi ama bikarangira we atacuri kurakuramo ico kintu urakiguma ko cyangwa urakireka ico kintu urakiguma ko cyangwa urakireka ni nkuko wo kurakora ibiganiro nga sivyo gukora ibiganiro kuri Star TV ku mpera z'ukwezi canke mu mezi abiri uravuga ati AdSense yangira mu mafaranga ya naya sivyo kubera ko wayakoreye kandi ko wadepanshije wagize depense kandi wategerezwa kugarutsa mu nyuma rero ugasanga ukwezi guheze ugasanga inoti yawe igiye ahandi ikuvuga yuko cyo kintu kiguma ko canke
canke iyo ugikora utagikunda urakivako cyangwa udafise impano nkawe ufise impano kandi tuzi ko umaze gukora byinshi umaze guhindura byinshi hari abaririmbyi benshi twamenye kubera wewe nibaza yuko ukigumako byose turahari abakunzi ba Star TV barahari niyo mpamvu rero ubu hari ikintu bita Hit Top TV 1 uraza kwibona muri description ya Starboy cyangwa kuri community cyangwa muri commentaire ucubona araza gushirayo link ya Hit Top TV mugene mudu following mufune subscribe ndazikira mu mwatwubatse murabizo mwadukuye mane mudushigikira tu nubu hariko nibiganiro mugene mudushigikira amatosumira biravugwa yuko ho bari ko amafaranga y'amezi menshi cyane bivanye nuko mwari mufise projet nini mwavuga ati kano kanoti tashobora gukoresha ikintu gikomeye cyane ndetse mwari mufise na projet mwari mumaze kwandika muvuga ati akanoti kari muri AdSense tuzogakoresha ibi navyo nurumva birangiye mutashoboye kuyatanga na mahera ari atari munsi ya $100 ni $100 kuduga na mahera atari make ariko ugifise ubuzima gikuru n'ubuzima Starboy gikuru n'ubuzima gikuru no guhema abatekinisiye wanje ari nga sinzi bashobora kuza mu kiganiro akatubwira ukuntu byashogenda ni buri sinzi ko bishobora aya kubera ko nawe ntameze neza kano kanya ariko sinzi ntavyo sinzi ya umva ushaka kugira icyo uko vizuri umeze neza welcome brother ngo dusigurira abakozi ba Hit Top TV dusigurira ibyabaye ya basigurira ivyabaye kandi abantu bako bivugira ya muhe kuko benshi abantu bako bavuga ya muhe nabo ngo ni base nta base ndimo muraza kubona link ngaho abarundi cyo ndabanyira muraza kubona link naho yaba basi ari umuntu twavuga yuko ari umuntu ya bon araba abantu bashatse kuduhakinga canke bagira ibiki nibiki twena tudafite ubushobozi bwo kubahakinga sivyo tukihakinga ariko rero urumva birinze vyanka ku batekinisiye bose abari kibazo kiba cabaye urumva abivugira bivugira ariko abashaka kudushigikira cyangwa bivuza kudushigikira ndabinginze ndi munsi y'amaguru yanyu mutu support mushigikire ndumuhungu wanyu naho ndaje yashari wa muhungu wanyu nyene yani nk'umutekinisiye wa Hit Top TV reka ndakubaze amajambo make kugira ntize gukora ikiganiro kirekire Hit Top TV iyibwa ryayo cyanye ihakingwa ryayo ryatangwe gute byari bimeze gute nkaho nk'umutekinisiye waragirageje urakora ibyo ushoboye kugira ushobore kwigarukana byagenze gute dusa n'abasigura abantu bariko baradukurikirana bumve ko atari amabase abakunzi bose mfise kuri Star TV nka bose nabakwiye kuri Hit Top TV ndanabasaba ndetse musubireyo kwanza gato ndabingiye ikintu abantu bakeneye kumenya gakanya si kuvuga ngo ukungene ngo yibwe kibiki nibiki twari ntibiri bugaru ahubwo ni bumve yuko hari Hit Top TV 1 Hit Top TV bazo kwibona muri badu following bafunde subscribe bushasha Isaac my brother please I need your help Silent Vibes I need your help Mukubito I need your help Black TV I need your help Magic Channel Magic TV Minushe and the Scott Bella I need your help Waka Light my father Akisdan I need your help Kose I need your help narabonye ariko I don't care but I need your help nande ma televiziyo yose aba YouTuber bose mwese aba YouTubers n'aba YouTuber muze mudushigikire mudusupporting ngeze habi ndahanu habi ndi mu kibanza ki abarundi mu ba diaspora muri hanze please mudufashe munshigikire kandi nkuko mwanshigikiye mwakoze byinshi mukunshigikira yani tubwira amajambo make ku kintu cyabaye kuri Hit Top TV uzobugize neza na cyane cyane guhumuriza n'abakunzi ba Hit Top TV ndetse n'abakunzi ba Star TV ko Hit Top TV tafuye kandi igiye kubandanya ibikorwa Ndi baza ko premièrement c'est on a mode turimo quand même on a mode donc nanjye nataye ingufu zikuganira murabona mode turimo twebwe tumaze bisanzwe about 2 weeks urumva to gusa nuko sometimes hagizo kwambara smile to kugira uje kwica ntuzenya uje kwica umwansi wawe just umwansi nagutera tuka ukanamwenyura to kizo bari gisasu kinini mukubisi hamajeni baza ko Starboy no matter what about what people can talk about this big issue uravyumva byabaye donc sinibaza ko abafana bari kuri iriya channel nibaza neza ko
iriya channel premièrement yaritunze abantu benshi cyane. Okay? Yaritunze abantu benshi cyane, yarifasha abantu benshi cyane mu bireho ya misi yose. Ariko nuko around hariko kuvuga ibintu nyene tu bitandukanye. So abari kuri iriya channel, aba subscribers bari kuri iriya channel, by the way ntaho bagiye. Okay? YouTube ntimenyego. Kandi abantu benshi rakunda kuzana ama contre attack ngaha mu Burundi ibiki nibiki. Make sure ko Starboy bage ba fans office kuri Star TV. Exactly. Hama wewe woyivako. Haka donc igafata undi muntu par exemple. Deko ntabwo boyifollowing. Ara batazoyiguma ko baca bayivako for sure. Nico gituma rero surtout kuba haters abavuga nabi bavuga ivyo bashaka. We are going nowhere. Okay? Now turiko tuja. Here we are to conquer. Urumva. So ivyagerageje byaragerageje je nibaza ko kuko umuntu wese burya yakira ivyo ashaka. Okay? Donc uvuze ati Hitop TV ntiyahakinzo vyagenze kunuko like the way turiko tuvyumva. Wewe ofete burya hajya n'ubwoko canke ibiki canke Josepa ni mu mutwe. Aho ba wibwiye. Yeah. So ivyo wokwibwira byose ariko make sure ko abibaza ko maybe umuntu agiye kuja mu barabara mare reka renda babwira ukuri. We are going nowhere. Turahari nta namwe tuzoja kandi nabona kubwire ngo we have many haters man. Dufise abansi ngaha dufise abansi. N'amakuru bigano kugira badukorore. Ariko gusa kandi uri behind ya bino bintu ntavuga icyarabu. Avuga ikirundi aravyo. Ariko nibaza neza ko you can have money, you can have I don't know whatever. One, we have God, dufise Imana premièrement. Ico ni ikintu dushira imbere. Icya kabiri naco dufise inguvu, dufise talent, dufise vyose. Kandi challenge namba rimbi yaje itegeza gu challenge twege paswe turi ku isi turaba. Challenge ihura n'umuntu. Kandi nibaze yuko abantu ico kumva gikuru baje kudushigikira tu. Nta kindi kintu. Ibindi nabyo bazuza baramenya bimwe kandi si ngombwa. Ndazi ko neza. Je munshigikire. Ukuri ku byabaye. Bazokubona none ukuri nibakosinga kuri Top TV ukabona bigana. Oya nta kibazo bro. Je no kuri Kose Starboy. Ndo umuntu ari emotionero ko twaricaye ngaha mu nzu. Pain dufise nirahira muri twebwe. Ariko twese no kuri. Bro, this is not a joke. Twararize nk'abana bato. Uravyumva? Ariko nizera neza ko amarira twarize arahagije. Bari afise umuryango. Kandi yurize Imana. Bari afise umuryango. Bari afise umuryango. Je mfise umuryango. Aba bafise umuryango. Alvin Gucha afise umuryango. Nta kibazo bro. Tuba partner. Abaje kuduteranya n'aba partner bacu ariko abantu bagi baravuga ivyo bishakiye ariko bumve yuko aba partner bacu turi kumwe. Abantu narumvise ngo nakana ngo banaka ngo bamwatse ngo bagize ibiki ariko aho bose byo baravuga byose bagiye baravuga je naco mfise bivuga ariko bumve yuko jewe ndahari kandi ba Brian Smith turi kumwe. Narumvise ngo Brian ngo ibiki nibiki majambo menshi nyine bishaki. Brian Smith turi kumwe. Mzee wangu mzee Paul pale niko naye. Hiyo n'ubundi nyine nashoboye kuvuga izina bose baracari rwande yanje kandi turi kumwe. Niko nawo turayaga rero abantu nebiyumvira ibindi bintu natro gusa bachatse gusa kunsubiza inyuma no kuncavuza ariko ndabasabye mushigikire mufunde subscribe kuri Top TV 1 muraza kubana ngaho umunsi muri mu kiganiro muraza kubona commentaire abamuze munshigikire ibindi navyo muzamurabimenya kuri Top TV. Yes, muri no mwanya nuvuga ati kumwe na Landry promoter akeneye byinshi cyane bivanye nuko agiye gutangura bushasha ariko mu mwuga ntari mushasha ariko Hitop TV ni shasha bisigura ko tugiye kumushyigikira ku mpande zose mu mucorere mu akanoti ka déplacement ko kurumva nahantu yarasanga gakura ubu ntagiye kubona ya views yo mucorere man niko fo arakini mucorere kwanza bebe kwanza je vraiment Imana ifashije mu mwanya na marafisi ariko Imana ifashije urazi ko umuvandimwe naco nazokora vraiment ninaronka tuzosabikana
abadukurikirana mu supporting Landry promoter nimba agafaranga ka déplacement nitudiko turasaba bisanzwe nitudiko turasaba ni support support kubera ko n'igihugu kirasaba ifasha abo bereke akarorero kwanza hera kuri wewe kwanza choya shan cholela ngo na F5 afanya uko biri kose thank you so much Star TV mwubawe uko biri kose tumushigikire Tony asante sana utakunywa soda bro Tony merci utakunywa soda kabisa man iyi nchi ni yetu twese turabarundi dushigikira abarundi bose iyo umurundi ateye imbere kandi tujyohererwa iterambere rya mugenzi wacu asante sana papa umusupporting je ndamuhaye amahera make cyane bavuye ku mutima abantu bafatana link bayitange bayihanane Landry promoter muri no misi agira tangure gukora ya Hit Top TV kwiragize hose kandi ndabasabye thank you imani gwezagire bro merci beaucoup wow my brother twigera tunaniga asante sana Starboy imani gwezagire merci beaucoup okay asante big shout out to my brother eka nsabe mbabazi ku bantu nuvuga basi nimba umwasi wiwanje tuje gushigikira Landry promoter waranashigikiye ndazi ko mubizi hari abantu baza kugaya kino kintu nkoze jewe abakunzi biwanje ndabaha agaciro kandi n'abantu nkunda cyane ndetse n'abakunzi biwanje hariho bamwe nakuye muri Hit Top TV kandi bakora neza cyane barakurikirana ibiganiro bya Hit Top TV yari Hit Top TV ariko ubunye nimba warakoze subscribe kuri Hit Top TV yonyene ndagusavye ugire subscribe kuri Hit Top TV ucushira ku giharuro kimwe muraza kubona commentaire muri kino kiganiro commentaire ya Landry promoter ucukirika muri rijya zina nyene Hit Top TV riri ku giharuro kimwe ucuja kugira subscribe kuri bandanye kumushigikira n'umurundi wacu bandanye kubashigikira muri gwa rukundo nyene kubona mfukanye bavuga ati bafukamira Imana gusa ariko mfukamye kubera nciye bugufi hari benshi bakora ibiganiro byo kuducafuza kugira badute hasi kugira ibikorwa byacu bihagarare ariko ntibikunda mu gihe ufise impano ubandanya gukoresha iyo mpano kandi ukwishe bakuvuga ngo ukugize rimwe ntabakumaze bisigura yuko iryo rimwe nacyo bimaze Hit Top TV tuzoyishigikira kandi je nzoyishigikira nzotume mbona ama views ariko Hit Top TV ronka ama views kuko yaramfashije n'umuvandimwe yaragize icyo ashoboye arangwanya benshi barangwanya bakakura ivyo bashoboye kugira bangwanye kugira ariko umuvandimwe yangumye afashe mu mugongo bisigura yuko atakabikiyo tukede kumushyigikira andika Hit Top TV ucukora subscribe bigatwananye kubashigikira muri gwa rukundo Imana ibahezagire behind camera kwari kumwe na Totodo niwe kwaduha amasanamu byabaye ngombwa ikondira kubera ko ikintu wubatse bujya hongeze ndakugiye amahera amaze gukoresha ni menshi cyane ndumukene n'amafaranga mfise ino televiziyo si iwanje Star TV ni yamwebwe mwese munkurikirana kuri Star TV mwebwe mushigikira mwebwe mudashaka yuko izina ry'iwanje bari cyafuza abari cyafuza nabo reka tubabwira ati Imana izoba hano icyo gituma nagendanye inkoni abari cyafuza Imana nizo gukubitisha ino nkoni izo gukubitisha indi nkoni original Imana ibahezagire bye bye